abantu bubu ntibakisonzesha. Kera mworaba hose mbere no mu madini atandukanye, ngira ngo nta dini na rimwe uhora kuva kera ritasaba abantu kwisonzesha na gatoya. Ariko mu bantu bubu, mu gihe wugurura iradiyo, wugurura televiziyo, baraba kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi, ubona gusa abantu bayaganishwa bidandaza. Ivyo turya nivyo guma bitako gusa, ivyo twambara nivyo bitako, ibitunezera nivyo bitako. Bakubwira ati gura, fungura, rya, nyarutsa. Mbere ivyo wahora urya birabishe, ngibi ibindi bishasha. Ubu turi muri iyo si, aho uciye hose baguma bakwereka, bakununkiriza, bakwereka ivyo woga, ivyo wonwa, bakubwira ngo biragusize, bakubwira ngo gura ibi bishasha bigezweho. Abantu ugasanga bavuye biruka n'ivyo bintu, ugasanga umuntu aguma yiruka akurikira, ntashobora kumenya niyo ariko araje. Abantu biruka n'ibigezweho, biruka n'imodoka nshasha igezweho, biruka n'inzoga nshasha Brarudi iheruka gukora, niyo baca bakurikira. Biruka n'impuzu nshasha babonye naka yambaye ngo ugezweho, biruka n'ingene basokoza gushaka bahingura ibintu bakabizungurukana mu mutwe uko bigezweho, biruka n'ibirato bigezweho, buri bishinze cyangwa ibigendera hasi ibigezweho, biruka n'imiziki igezweho, itelefoni igezweho, utayiguze umenga nturi umuntu. Abantu baguma biruka umenga ntabuzi ibya bibazo. Hagarara. Abantu ubu ntibakisonzesha. Murakwiye kwibuka icyo kintu, nibiba amajambo arengana. Turahamagariwe kwisonzesha by'ukuri. Umuntu akavuga ati jewe mu gihe cy'ikarema zo kwisonzesha ibyo kurya bya saa sita, ikarema yose ihere. Murabizi yuko abagwaye indwara zimwe abagwaye ntibisonzesha. N'abatamakazi bakuze barenze imyaka 60 ntibisonzesha, n'abana batoyi ntibisonzesha. Ariko kabukomeye, umusore, umugabo, inkumi, umuntu w'umugore agikomeye, isonzesha. Raba ikintu wisonzesha, nimba ari ibyo kurya byo mw'ijoro, nimba ari ibya saa sita, nimba ari icyayi cyo mu gitondo, kuba kikironka, isonzesha. Cyane nawe utokwisonzesha ibyo, isonzeshe bya biyeri, isonzeshe amaruwa yaragezwe, isonzeshe amahenikiro. Icupa urisezere mu gihe cy'ikarema, hanyuma unywa amazi cyane ibindi binyobwa, mugabo ucisonzesha. Iminsi 40 ihere, uzoraba iciza bikuzani ucisonzeshe, kuko hari ikintu gitangaje. Ahaye muri Burundi abakristo turi benshi, turashika 80% uteranyije abakatolika n'abaprotestanti. Ariko igihe cy'ikarema ntibibuza yuko umuntu adandaza akabare, abandanya adandaza kwa kundi nyene. Abadandaza murambabarira, sinshaka yuko muhomba. Ba veterineri babaga inyama, impene ziguma zimanitse ku murongo kwibarabara, uko zamye zimanikwa kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu, baguma bazijya mpaka. None abantu bisonzeshe giki? Abantu ni mwisonzeshe. Igihe ibintu bitagenda neza ku isi, igihe tubona ko hari ibibazo, igihe tubona yuko mu miryango hari ibintu bisambuka, igihe tubona ko muri gihugu hari ibintu bitagenda neza, kandi bigira ingaruka mbi kuri twese. Kuko umuntu navuga ngo nibariya aye ngo bamerewe, ngo nibariya bariko baragira, ngo nibariya ibintu yo mu gihugu hari ibintu bitameze neza, bigira ingaruka mbi kuri twese.